tariki 11 hari ku munsi wa gatandatu aho Fernando yinziye neza ku ndirimbo yitwa ngo Bellissimo. Asante tumwakire amaze gushika ku murongo wa telefone. Turi kumwe na DJ Fernando ku murongo wa telefone. Fernando niyumva gatima gatera nzaba mvuze ko nkunda twakundanye tukiri bato sana reka mwibutse ma tubwira tujambo tunezeza umutima hari kera cyane tutaziyobigana none dore twikomeje urukundo rudugasana yeah my baby so romantic numva no kudaga ibihe byose nibisa Asan urumva ijwi ryo muri Europe ribajyariye amagi mu gatondo. Fernando ijwi ryagabanutse kubera klima cyane. uvuze ijwi ryagabanutse kubera klima Imirete oya klima nasanze imeze neza amagiteko kandi ndamutse n'abariko baradukurikirana muri Hit Connection kabisa. Nongere ndamutse namwe mwese. Yes, karibu sana muri Hit Connection. Uno munsi urakwiza iminsi igera kuri 4-5 ubarizwa ku mugabane wa Burayi. Imbere yuko tunagaruka ku giteramo ndashaka duhere hani Bujumbura urugendo rwa gushika mu Bubirigi. Gwari urugendo rumeze gute? Ni DJ Fernando yakiriwe gute? Ariko ni DJ Fernando ku nsuro ya mbere i Burayi yasanze yameze gute? Novuga urugendo rwagenze neza nubwo rwari ruruhishije kubera ko rwari rurerure. Yeah. Barashmerekeza kuri airport amandafata urugendo twaragize escale muri Ethiopia niho novuga ko naruhiye kubera ko shatumara amasaha 4:30 kurindiriye yindi ndege iza kudutwara mu Bubirigi. Niho mwanya narushe ariko kandi navuze ati no sishobora kuruha gutya reka ntembere ndahabere nzunguruke ndabutwa n'utundi. Yeah. Ndatembera ndabona ibintu bitandukanye bavuga nuko yari amasaha menshi maze kwimvira cyo kuvuga ati reka ndatembere ndaharabe umwanya wahavuye ba muto uwa mwanya uragira cyo ndabandanya rero no mu Bubirigi urugendo rw'amasaha 7 inyuma yaho. Bavuga ko rwari ruruhishije mugabo nashitse neza nashitse amahoro banyakiriye neza. Ego novuga urugendo rwanje rwo gushika mu Bubirigi nuko rwagenze. Ego urashitse mu gihugu c'Ububirigi urakiriwe neza twagiye turabona ama video ku kibuga c'indege hariya mu Bubirigi ngene wakiriwe. Umunsi w'igiteramo urageze. Fernando aduga kuri stage abona isinzi ry'abantu bamurindiranye gisika. Kubgawe wari umeze gute? Ariko kandi ni public wabonye gute? Wari umenyereye public y'abarundi ariko ugiye mu Bubirigi nivyo hari w'abarundi ariko hari nabandi banatara abarundi. Ni public yari imeze gute? Ni giki wakunze? Ni giki wasigaranye? Ariko ni giki wize abice kuri performance nziza wakoze mu gihugu c'Ububirigi? Ikintu cyanyoheye natanguye kuryoherwa bwa mbere ntaraja no kuri stage kubera ko naronse ama message kuri Instagram y'abantu banyandikiye ati twashitse mu gitego cawe tuvuye Etats-Unis abandi bakanyandikira tuvuye Hollande abandi bakandika tuvuye France. Nkumva ko hari abantu babafasha urugendo kandi rutari ruto bazanye no kuraba ico giteramo. Ivyo bintu byarankoze ko ku mutima ndumva nishimye ndumva ndyohewe cyane kubera ko ni ibintu ntatawe umuntu ashaka gufata urugendo agafata n'indege aje kukuraba abandi bagafata ama metro ama train iki mwese ko ideplace akose mugabo ukumva ko ari umuntu avuye kure atakindi kintu buzanye. Ivyo bintu byaranezereye cyane bituma numva ko ngeze imbere yabo nza kuba umunezero ukwiye uko nza kubishobora. Rero azi kumpamagara no kuvuga nkiri backstage haraje umuntu ari muri equipe yategura evenement araza akimbona yumva araryohewe ambwira ati wow Fernando abantu baruzuye barakwiteze est-ce que uri prêt? Maze kumva uko umva naramaze kumva ko abantu bahari acaranyereka video y'indani ngene hameze mbona vraiment haruzuye cyane
ukuvuga ko bagiye no kumpamagara kuri stage namaze kunezerwa mu mutwe numva merewe neza kubera ko mu giteramo abaririmbyi bagenzi banje barabizi uguma wimvira ati mbega hari abantu bangana gute eske bimeze gute haza kuza bangana gute nuvuga ico nico kiba kituratinga kubera ko ntawe uryoherwa no gutamba yirorera rero maze kumva iyo nkuru naduze kuri stage ndyohewe hama nabo banyereka urukundo banyakira neza cyane narashoboye kuririmba indirimbo zo mu Love Music nsanzwe ndimo ndaririmba n'indirimbo za mugenzi wanje Melanin Boy naririmbye nk'indirimbo yitwa Elena yego nuko bitakunze dushobora kujana naragerageje kuririmba indirimbo yiwe kandi bayikunda cyane barayizi twarayiririmbanye kuva ku ntango gushika ku iherezo nari nabasavye ko ufata akanya tukatsa amatorshe ku bwa Melanin Boy bitakunze kwashika Ifana umuntu wese yari muri ico kibanza yarakije torche biryushe ngira ngo mwagiye murabibona mu masanamu bavuga banyakiriye neza cyane baratweretse ko umugwi Love Music bawufise ku mutima ego Fernando abarundi barayamaze ngo urubanza rumwe rumara zibiri twabonye afishe giteramo kimwe mu Birigi urugendo rwa garukana Fernando Bujumbura cyangwa urugendo ruratuma Fernando abandanya n'ibindi biteramo ahandi mu Bufaransa mu Buholande muri Sweden n'ahandi kuko hose ngo baragushaka ico ni kibazo ca mbere kibazo ca kabiri gusto nivyo wagiye uri wenyene mwategeza kujana mugenzawe mbega ukimara gusika mu Birigi contact zarabandanyije na mugenzawe gusto uno munsi nigika kubwira nigiki nawo mubwira uravye ivyo wabonye hiye novuga kibazo ca mbere warubagije ko atabindi biteramo ushobora gukora hiyo ku mugabane wa Burayi ego ibiteramo ni n'amavire menshi bariko barandondera haba muri France haba Suisse ndetse na Suède ego ni henshi cyane za Toulouse bariko barashaka ko dukorana ariko umwanya ufise ngaha novuga n'umwanya muto ego ibizoshoboka ndibaza ko guhera no munsi ku mugoroba muza kumenya ikindi giteramo kizokurikira aho kizobera hama kandi sishoka ngaruka Bujumbura hari biteramo fise uno musi ndaza kubamenyesha biteramo kindi kizokurikira ego hama kandi ego gusto twaragumya en communication twaragumya en contact kubera ko n'igihe nari mu rugendo yaranyandikiye arambaza bimeze gute washize amahoro kandi ndino twaravuganye ndetse dufite byinshi tuvugana ko turafise n'akazi hiyo ari yaramurondeye bakamubwira ibi turavugana bimeze gute jewe hari deal ije imeze uko wumva gute nkuko twari dusanzwe twihanye ngo ariko kandi hari n'ibindi bintu nabonye ku marezo sociaux nibaza ko muza kubigira kubija ko navyo ndibaza ego vyarigeze kuvugwa impamvu Gusta taronse visa abantu bagiye baravyakira ukundi harabavuzaya harabavuza ibi ariko wewe nk'umuntu uri kumena Gusto hafi we nk'umuntu uzi uko mwarondeye mwese impapuro zibemerera kuza ku mugabane wa Burayi nigiko bivuga ko ariko vyakweretse iki nk'umuririmbyi w'umurundi ariko kandi uri kuraserukira neza n'igihugu cy'u Burundi kuko no kuduga kuri stage waduze n'ibendera ry'igihugu unasaba abantu yuko barashigikira mugenzi wabo nigiko bivuga ko Chambere cyo no herako novuga gushimira mugenzi wanje Gusto Melanin Boy kwera ko jewe igihe dutangura kurondera ivyo vy'impapuro nari mfatiriwe n'akazi cyane gose bajya muri isanganiro award bo bivuga kwera ko n'ifoto yanje murana ko batevye kuyimanika kwera ko sinigeze mboneka nta mwanya nigeze ndonga rero mu gutangura kurondera impapuro Gusto jewe nari mu ntara za kure mu Cankuzo Ibuyinga ni ndaho hantu ariko ndakorera rero Gusto novuga ni nawe yamfashije arasabira rendez-vous muri ambassade niwe yakomplese bijya bintu byose basaba naramurukiye amafoto n'identité yanje ndamuha ama information yokenegwa hama arabinkorera kwera ko jewe nta n'umwanya nari mfise na mutoya rero ndakimushimira ko cyane nukuvuga je nagiye kubone ku munsi wo kudepoza naho nyine ndavuye Muyinga aricyo kinzane gusa kudepoza muri ambassade hama ndasubira ndagenda novuga sinigeze nshaka ubundi mwanya gukurikirana ego hama byaragiye biraba buke amadosiye barayiga ko hama après jewe ndaronka mugabo mugenzi wanje n'ivyakunda
hama ndaserukira umugwi ariko hari abantu babifashe babihinda intumbero bariko rabivuga umwe wese akavuga ivyo yumva ashaka kandi no kugira mikoro batariko barakuvuga no kuvuga ko nta kintu uri kurakora kimeze neza no kuratera imbere kuratera imbere batezwa kuvuga kandi ivyo utezwa kwicamo baramvuze nabi cyane ariko sinzi ko hari umuntu yoba biri inyuma ariko narabonye ko bagerageje kumvuga nabi ku mpande zinaziriya ariko ikintu nosaba nuko bikunze muzo mutumire Melanin Boy kubera ko ikintu je ndiko ndabona ibintu byose bamvuga ko nta kintu en fait inyisho bagindiriye kwa Melanin Boy sinzi ko mubita bavuga banyagiriza ibintu kuri Melanin nawe agacaguma anumye ariwe barindiriye kinyisho nibaza ko mwebwe mu muhamagara ukabimwibariza kugira ngo avuge impamvu kugira ngo n'abanyagihugu amajambo asobore kugabanuka abantu batahure n'umuco nk'ubu nitwara tuzi yuko Gusta ariwe yagufashije kurondera gusaba rendezvous turabimenye ni ikintu ciza cyane cyo gukenguruka ahubwo ego niyo mpamvu ndababwira nti bikunze muzo mutumire mu kiganiro ashobore kubwira abantu impamvu bitapashije hama abantu bumve kubera ko umengo muri kano kanya ndiyo nanga visa muri ambassade babona kubavuga ngo nije nayo mwimwe numva ndiko ndabitahura kabisa. Hassan, Fernando avuze ikintu gikomeye cyane gose, avuze ikintu gikomeye. Hassan, ku munsi w'ejo ndibuka yuko nakubwiye ikintu ndakubwira ati ambassade sahanu ngo umuntu avukana na Hassan ngo umuntu avukana na Israel musona ugenda gusaba ikintu muri famille y'abantu batanu babiri bakaronka batatu bakabura umwe akaronka bane bakabura. Ikintu Fernando avuze kirakomeye. Ni byiza yuko Gusto tuzomuhamagara hano kugira ngo dusobore kuganira kuko Hassan Fernando n'umuririmbyi bavuga ngo ni kiyocha jamii. Iyo abantu hari umuntu ashobora kubona ikintu kuri réseaux sociaux agaca afata yuko aruko mu gihe ataruko kandi kiramwese cyavugize ishaki uratahura. Yes, Fernando nubwo butumwa rero utekerera abarundi basigaye Bujumbura bariko barakumviriza ariko kandi Fernando turamubona Bujumbura ryari kugira ngo tuze tumusanganire ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Cyo nobwira abakunzi b'umugwi Love Music nuko icambere ndiko serukira umugwi neza kandi ndiko serukira n'igihugu neza hamangire ko kandi sabe imbabazi hari ikintu banyeretse barambwira ati ibisuku bikorwa mugana uko babishizemo umutima mubi baranyeretse bati ijapo y'igihugu suko bayambara wayicutse ariko abivuga nko kumengo bariko bansabira inabi bambwira ngo uwo mumenja ngo yaducurikiye ngo n'igihugu ngo akwiyagasho uko yavyumva amipo ego ntivyanyoheye kubera ko umuntu ashaka kumukebura utarenze kumucira urubanza cyangwa ukamukebura mu rufasoni waduserukiye n'ivyo mugabo idrapo bigenda uko hama nkabimenyeraho kumbure kubera ko jewe nabona ko nambaye idrapo nabona nyine ko mfashe idrapo y'igihugu ntegeza kujana imbere y'abantu babona iyo mvuye bamenya ati uyu n'umurundi yerekana ko cacu mu makungu n'abatabizi n'abatakizi bakimenyereho ego rero novuga ko kuri ako gakosa kabaye ntari namenye ndagasaba imbabazi ariko kandi abantu nibabihe iyindi ntumbero umengo ni ibintu nagize nshaka iyo shaka nawe kureka no kujyambara ego rero novuga ni cyana serukiye igihugu neza abakunzi banje barabibonye abakunzi b'umugwi Music barabibonye hama kandi nibaza ko nzogira départ le 29 z'uku kwezi nyene ko itariki 30 nzoba ndi ngaho ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Urakoze cyane Fernando, tugiranye ibihe vyiza kandi uvuze amajambo meza y'inkoramutima. Imana iguhe umugisha kandi Imana igushoboze ubandanye utera imbere usike kure unasikane igihugu cawe kure ariko kandi unasikana umuryango wawe kure n'umugwi We Love Music. Ubandanye utera imbere bro. Amen amen, murakoze cyane amen. Asante sana kabisa. Hassan wamwumvise Fernando amajambo meza. Amen. No game iragoye cyane. Kuba kuri nosi iragoye cyane ariko byinshi ashoboye kwivuga ati uri kuratera imbivugwa menshi cyane kandi nivyo iri kurakora vyiza umenye ko haza bibi biguca inguvu. Rero udafise ujya mutima kwihangana cyangwa ujya mutima kurinda umenga ibintu byose bitukiruka
menga ibintu byose biri ukurumva ko Fernando ariko aca mu bihe bitoroshe cyane uribuka nukuri yano majambo ashoye kuvuga ati ibintu twashoboye kubona kuri réseaux sociaux tubonye ko mugenzi we ataronse visa Fernando we yaronse visa amajambo critique zabaye nyinshi cyane ku ma réseaux sociaux bamwe bakavuga ivyo vyishakira ati gute atigeze amufasha mugenzi wiwe kuguta ashobora kuronka visa wenyene vyinshi cyane ni vya bintu tuje kuvuga no mu kiganiro murashobora kudepoza muri famille ariko hakaronka abantu babiri abo muvukana kabisa ni vya bindi rero ku mutima w'umuntu kujudging umuntu si vyiza ariko ndibaza ko vyinshi cyane yashoye kubivuga binadukundiye ejo canke hirya yejo tuzomurondera Gusto nawe nashoye kuvuga vyinshi cyane kuvyerekeye no rugendo rwiwe bana ko vyinshi cyane ko arabimutako kuri DJ Fernando ndibaza ko na Gusto ariyo vyinshi cyane nawe nadushobora kuguruka nawe nashobora kuvuga vyinshi itsambere reka ndakubwira ikintu kimesa duheje kumenya yuko no adeporeje completa wasabiye rendez-vous yego muri ambassade kuko mbere yo kutwagara amadokima urabanza ugasaba rendez-vous ya iyo rendez-vous isaba online rendez-vous ya visa hama après baraguhamagara ukadepoza ndetse ukagira na interview yego rero urumva yuko wadeporeje wa completeye Fernando ni Gusto kugira ngo ashobore guhabwa rendez-vous ya visa ndetse akore na interview itso gihe Fernando yari ruguru yareka korera za Muyinga na Karusi Fernando ariko navuze ngo byari kuba vyiza Gusto tumuhamagaye kugira ngo ko Gusto muri kano kanya ntacaravuga gushikino sharana Fernando asaka yuko aya majambo yose ariko aragaragara ku ma réseaux sociaux Gusto kuguruka rano kubivuga kugira ngo abantu basobore gutahura kuri ndetse sinzi ko byumvirije neza sana yavuze ati nigihe sika mu Bubirigi nakije telefone ama message nasanze yara ya Gusto mon frère umeze gute urugendo rwagenze neza washese neza bakwakiriye neza ngaha hari abantu bariko baraturondera tubikore gute irimeze gute urumva ko bagifitaniye baracafitaniye ubucuti bwinshi cyane abantu rero bariko bisha mu bindi bintu babandi bandika ku ma réseaux sociaux bandika ivyo bishakiye